Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Icayi ni igiterwa njabukamazi kigira kabiri cinjiza amafaranga y'agaciro mu Burundi, ariko mu myaka 5 iheze umwimbu w'icayi wagiye uragabanuka bituma n'amafaranga y'agaciro agabanuka. Iryo gabanuka ry'umwimbu ryoba riva kuki? Mbega leta n'abarimyi bokora iki kugira ngo iryo soko ry'amafaranga y'agaciro rigarukirwe? Ibi nivyo tugira tubaganire muri kino kiganiro kw'isoko cyo kuri uyu w'icenda Gitugutu umwaka wa 2021. Diane Nkurunziza nije ngira ndakibashikirize, nkaba ndabifurije ikaze mwese. Ibiharuro bitangwa ni Banki Nkuru y'Igihugu vyerekana ko mu mwaka wa 2015 Uburundi bwashoye itoni zigera ku bihumbi 11 z'icayi. Mu mwaka wa 2020 umwimbu waragabanutse ku bice birenga 20% kuko habonetse amatoni adashika ibihumbi 9. Kimwe mu bituma umwimbu w'icayi ugabanuka ngo nuko abarimyi abadebukiwe kuko atanyungu baronka, nkuko abarimyi baganiriye na bagenzi bacu bo muri Radio RPA na Television Renaissance bavyiyemereye. Uraze ngubu umuntu akoresha bashaka kuvyizinduka kwaha, bashaka gucaha mu mvura imvura ikiragwa ntibugama n'akababi kamwe kamutora, nta muntu ashaka kwaha icayi wenyene utezwa kurondera umukozi. Harimo abantu usanga baragihevye kubera kubura umwanya, avuga ati jewe ntaco kimariye. Harimo n'abitereka bakazobicamwo inkwi zo gucana kubera ataco kibamariye. Ikindi naco gihanze abarimyi b'icayi ni engrais ya fomi. Engrais ya fomi nta musaruro ugaragara itanga. Ugereranije na kera, engrais bakoresha kera icayi carama ku bwinshi. Bongereza amahera y'icayi mu kugira ngo sikorere umurima wiwe yumva amerewe neza. Turavye amahera ikiro c'icayi kigurwa usanga turiko dukorera ubusa, kuvuga yuko inyungu dukura mu cayi isumbwa n'inguvu dukoresha. Hari icayi tutagishobora kwamura ko tudashobora guhemba abakozi, aho twiyumvira ko twoharimo imivyuka y'ibijumbu cyangwa tugatera imirima y'ibiraya yoyo atanuma yituganza ko ubikora uko vyishakiye, ariko tugatinya amategeko ya leta. Icayi yaba ku bwanje ari nguvu mfise banarakiranduye. Icayi gisaba ucitwararika cyane, uragikorera ukakibagara, bigasaba kuguma ucamura, niho kiguma cama gose. Gishibije kucamura rimwe kabiri ntigisubira kwama cyane. Ikindi nyene ni ntabire, iyo mwaka hotebe itanga irawubaha, giye guhembwa aya mafaranga baca baza barayakaka. Usanga rero umuntu arabaye dekuraje gusubira kwamura icyo cayi, hari n'igihe nayo masada asubira kwiyandikisha ngo azoyatore. Ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi buremeza ko abarimyi batacitaho icayi, ariko ngo bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo umwimbu w'icayi wiyongere n'imiburiburi ku bice 20% buri mwaka. Deo Guide Rurema yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru kuri uyu wa 12 Myandagaro. Kugwiza amatuta y'imivyaro y'icayi no guteza icayi mu zindi ntara kama, aho ubushakashatsi bwerekanye ko ico giterwa c'icayi gishobora kuhaba. Guhimiriza abarimyi n'amashirahamwe gukorera neza icayi cabo, basubiriza imirima yahebwe cacimbuka. Ikindi naco nuko bovavanura n'ingendo mbi yo kurandura icayi no kudagishiramwo ifumbire. Kubwa Faustin Ndikumana umuhinga mu vy'ubutunzi, ngizo ngingo ntizihagije na gato mu gihe umurimyi w'icayi ataronsa amafaranga ajanye n'inguvu akoresha mu kurima icayi. Tuza kuraba igiciro gishobora gutuma ico giterwa kibandanya kirimwa gihurumbirwa kugira umwege gutora koyoko. No muri Cote d'Ivoire kera vyarashika igiciro mpuzamakungu ca kakao cakorotse kuri ufret buanye, bakemera leta ikavuga tuzosivasura mugabo ujya muntu harimo ico giterwa nabandanya mbona ko atacahindutse kugira igiterwa cacu ntigihonone karire, ngo nuko mu makungu hafashwe ibiciro vyagaca bitagabanutse kuko kibanayije kibaho ubuzi ko muri kazozo ku bintu cyangwa guhinduka hose ushobora gusubira kikazana ya nyungu. Nukuraba igiciro umunyayubaro hako kake kiratuma ashobora kubana yari imico giterwa, kuko ubundi ho leta nishobora gusanga atabangwe ikirira imirima yayo cyane bigire gute. Hanyuma ikindi nuko leta itegeza kuziraraba ibintu by'imbuto mu bushakashatsi kugira no munyagihugu ashobore kukirima, ashobora gukoresha ibintu bimwe bituma umwimbu wiyongera. Mugabo wiyongereye umunyagihugu agumana ca giciro kimwe gituma aguma hurumbira ukima. Ahandi ho tuzosanga ibiterwa njabukamazi biriko birahebwa kandi bizana amafaranga y'agaciro, urondera kugishora hanze mbwa ruko carimwe utaronsa bakirima, rero urumva kiba kigiye. Yewe Burundi
guhemba neza abaremyi b'icayi ngo kiri mu vyotuma abanyagihugu bahurumbira gutera icayi gishasha bakanabungabunga imirima yabo. Aho Burundi ngo bwofatira akarorero ku gihugu ca Kenya kigenera abarimyi b'icayi ibice 70% vy'amafaranga icayi kigurishijwe ku isoko mpuzamakungu. Ico gihugu gisanzwe ari ca mbere muri Afrika cimbura icayi cinshi kikagira ica gatatu kw'isi yose. Aha rero akaba ari naho ikigabane ku isoko cuno musi kigarukiye. Diane Nkurunziza nije nariko ndakibashikiriza naho ubutaha. Cari ikiganiro kw'isoko.